Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko imwe mu nkuru abanywanyi bacu badusavye guhera ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Ni imyaka 36 rero ikaba irangiye habaye urwimo rwa Ntega Marangara, urwimo ruvugwa ko vyinshi ariko atakuri guhabwa urwaruka. Mu mwaka uheze nibwo ahashizwe ahabona igopi imwe amatohoza kuri Ntega Marangara. Tugiye kubibageza ko rero vyose bikubiye muri iyo gopi. Ubwicanyi bwa Ntega Marangara buravugwa cyane ariko nta muco bwerekeye urigera utangwa. Bamwe barabukoresha mu kubiba indyane z'amoko mu rwaruka atacu rubiziko, benshi bakabusubiramwo atabwo bazi. Inyandiko zibuvuga ari nke cyane ku buryo bigorana kumenya ukuri. Rero niyo mpamvu tugiye kubageza ko vyinshi vyashizwe ahabona n'abahinga mu vyakahise cyane birabana n'ubu bwicanyi bwa Ntega Marangara. Mbega ubwo bwicanyi bwabaye Uburundi buri mu gihe cya politike kimeze gute? Reka abari byo dutangurirako. Muri Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 Uburundi bwatwarwa na Major Pierre Buyoya yaramaze amezi 11 atembagaje President Jean Baptiste Bagaza. Urwimo rwateye intwaro ya President Buyoya isigaje indwi zibiri ngo ikwiza umwaka umwe. Nukuvuga ko ubutegetsi bwiwe butari bwakomere. Mu gihe ubutegetsi yakuye bwa President Bagaza bwari bwubakiye ku iperereza rikomeye cyane, ubutegetsi bushasha bwa President Buyoya bwo ntibwari bwubake iperereza nyaryo. Ni nayo mpamvu butabonye kare ko ibara rigira rigwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 hari haciye imyaka 16 habaye ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Ubwicanyi bwari mu mitwe y'abarundi bose ariko ntibwavugwa. Nta kuri ku vyabaye kwari kwarabayeho, nta butungane bwabayeho. Abahunze bari bakiri hanze y'igihugu mu makambi muri Tanzania, mu Rwanda na Zaire ariyo Republika Demokarasi ya Kongo y'ubu. Intwaro nshasha rero ya President Buyoya ntacyo yavuga kuri ico kibazo. Abahutu bari bake cyane mu nzego zo hejuru zirongora igihugu n'umugambwe umwe Rudende Upona wari wiganje mu gihugu. Ico gihe igisirikare cyo casa nikigizwe n'ubwoko bumwe mu ntwazangabo kandi nico cavamwo abatwara Burundi. Komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo na komine Marangara mu ntara ya Ngozi yari amakomine akenye cyane, asa n'ayabwe kandi yari afise icabwenge zike cyane. Ayo makomine yose rero yari ku rubibe rw'u Rwanda rwari rurongowe na General Major Juvenal Habyarimana. Aho mu Rwanda hari haravukiye umuhari Paripeutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979. President Bagaza yari yarateye ubwoba Habyarimana ko atirukanye Paripeutu, nawe aca ibigwanisha impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari mu Burundi kugira batere u Rwanda. Ivyo bintu vyose rero Habyarimana vyaramuteye ubwoba, aca arirukana indongozi za Paripeutu zija muri Tanzania. Bamwe mu babitohoje bandika ko aho Bagaza atembagarijwe Habyarimana aciye asubira kwemerera Paripeutu ko ikomera mu Rwanda. Mbere iperereza ry'u Rwanda rirafasha ukungene hoba igitero mu Burundi. Iperereza rya President Buyoya rero ryo ntiryashoboye kubimenya. Reka tubitangurire neza mu ntango ya Myandagaro y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 aho havuzwe intureka muri komine Marangara. Mu ntango y'ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 harabonetse intureka muri komine Marangara y'intara ya Ngozi. Muri ico gihe hariko harakwiragizwa inyigisho mu banyagihugu b'abahutu ko himirije kuba ubwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Bamwe mu babitohoje bavuga ko izo nyigisho zasaba abahutu kumera amagabo bakitanga abatutsi bataraza kubamara. Ku magenekerezo rero y'umunani ndetse n'igenekerezo ya 9 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 bivugwa ko abanyagihugu benshi cyane b'abahutu babonetse bitwaje ibipanga n'amacumu muri Marangara baboneka ko biteguriye igitero. Ico gihe buramatari wa Ngozi Komanda
Simake Kobako na Musenyeri wa Diocese Katolika ya Ngozi Stanislas Kaburungu n'abandi bategetsi barishikiye Imarangara guhumuriza abanyagihugu. Intureka irahagarara atamaraso asesetse. Bivugwa ko bamwe mu bateje iyo ntureka baba baraciye bahungira mu Rwanda. U Rwanda nabwo rurabirukana abaca batera baja muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo nk'uko vyandikwa n'umwe mu batohoje ivyico gihe. Ku Ntega rero niho intambara yahavuye rero itangurira. Hari mu gatondo ko kwigenekerezo ya 14 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988 Perezida Buyoya yuriye indege imushikana Brazzaville muri Congo ku mutumiro wa mugenzi we Colonel Denis Sassou Nguesso. Ashitseyo niho yaronka amakuru ko ibara ryaguye muri komine Ntega. Mbere bukeye ubwicanyi butandukira komine ya Marangara. Ni gutyo rero rwimo rwa Ntega Marangara rwatanguye. Bamwe mu babikurikiraniye hafi ivy'urwo rwimo bavuga ko uwatanguye kwicwa ku Ntega ari umusirikare w'umututsi yitwa Joseph Karenzo. Yari mu karuhuko ku mutumba wa Mwendo yacumaguwe ibibugita n'umugwi w'abantu bo bari bitwaje ibipanga n'amacumu ku mugoroba w'igenekerezo ya 12 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988. Uyu musirikare Joseph Karenzo yarajanywe kwa muganga acikanira mu bitaro mu Kirundo, ariko aho hari hagisigaye iminsi 2 ngo ubwicanyi nyezina ubutangire. Bukeye rero iyo nkuru niho yayagwa muri Ntega nzima. Ibipapuro bigumura cyangwa se tract bica bitangura gukwiragizwa hose. Kwigenekerezo ya 14 Myandagaro hari imodoka Jeep y'umugambwe Uprona yaje ku Ntega irimwe abasirikare. Hari abavuga ko yarije kuraba uko ibintu vyifashe ku Ntega, hakaba nabandi bibwiye ko yarizaniye ibigwanisha abatutsi bo ku Ntega kubera za nyigisho zari zakwiragijwe. Ariko hari nabandi bavuga ko iyo modoka yariko ikurikirana bakora urudandaza rw'amagendo ku rubibe rw'u Rwanda. Igihe rero iyo modoka igarukiye ku mugoroba isubiye inyuma mu Kirundo niho usanga niko gusanga abanyagihugu bazi bibarabara ku mutumba wa Kanabugiri. Kugira imodoka ishobore kurengana abasirikare babanje kurasa hejuru. Ako kanya nyene amafirimbi, ingoma, inzamba, induru bica birasamirana ku mitumba nka yose ya Ntega. Igiwa kirakwira hose ko abatutsi batanguye intambara. Umwe mu babitohoje yanditse ko uwo mugoroba nyene abantu batari bake baciye batera urugo rw'umudandaza yarazwi cyane ku Ntega, Reveriano Harushingoro, uwo benshi bari basanzwe bagiriza ko yatungishijwe n'ivyo yivye mu mwaka w'igihumbi 1972. Uyu Reveriano yaratunze inkoho agerageza kwigwanira, ariko ntacyo yari gushobora imbere y'igihugu cyose, maze baramufata bamutemagura n'ibibondo vyiwe 4 batabwa mu musarani. Bivuga ko umukenyezi we nawe bamusanze ku bitaro vya Ntega aho yari yagiye kwibaruka, baramufata baramubaga imbere yo kumwica. Inzu yabo irasamburwa, ibirimwo vyose biranyagwa. Bukeye kwigenekerezo ya 15 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988 ubwicanyi bwatandukira imitumba yo hafi y'urugo rwa Reveriano Harushingoro be n'imitumba ari rwiriye ko abatutsi nka Ntega Ruraro, Mwendo, Kanabugiri n'ahandi. Aho hose abatutsi baratemagurwa, cyane cyane abagabo n'abana b'abahungu. Inzu zabo zigasahugwa imbere yo guturirwa, inka zabo baratema. Ikindi kibanza cabangamiwe uwo munsi ni paruwasi ya Ntega, ahavuga ko hari hahungiye abatutsi bashika kuri 80. Abo bose rero baratemaguwe. Abakenyezi n'abigeme barafatwa ku nguvu imbere yo kwicwa bunyamaswa. Bivugwa ko abo bose bahambwe mu kinogo rusangi aho nyene kwiparuwasi. Kwigenekerezo ya 16 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988 imitumba nka yose ya Ntega yariko intambara yo guhanya abatutsi. Ahavugwa cyane ni nka Murungurira, Rushubije na Mugendo. Aho rero niho kwica vyakozwe icese. Abana, abakenyezi, abatamba ntawe abicanyi basiga bazi ko ari umututsi. Ibitara biraturirwa, ikirere ca Ntega cuzura imyotsi nk'uko vyandikwa n'umwe mu babitohoje.
Hari umutumba witwa Nyakibingo muri zone Rushubije watangaje bose kuko hoho ubwishingi ntibwigeze buhagera kubera ubutwari budasanzwe bw'umukuru w'umutumba Mathias Mporerane. Yari umuhutu maze ararahira ko atabatutsi bicwa mu karere ajejwe. Ubwo bwishanyi bwatandukiriye imitumba yo muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi. Ku igenekerezo ya 15 Myandagaro umwaka w'1988 nkuko vyanditswe n'umushakashatsi yabitohoje, imitumba ihana urubibe na komine Ntega niyo yakozwe ko cyane. Bivuga ko abagabo bitwaje imipanga baje bava ku Ntega bashwaye imitumba ya Kagoti, Bisiga, Kirungu na Rubaya. Uruhigi rw'abatutsi ruba ruratanguye mbere na bamwe mu bahutu bo muri Marangara bavyinjiramwo. Ubwicanyi rero bwahavuye bushika ku mugwa mukuru wa Marangara ahari hasanzwe hakorera abadandaza batari bake b'impunzi z'abanyarwanda zari z'abatutsi zaje i Burundi kuva mu mwaka w'1959 n'imyaka yakurikiye. Mu mwanya wa mbere abatutsi baragerageje kwivuna barananirwa. Abatutsi batari bake baratemaguwe, abandi barabohwa baja gutabwa mu misarani no mu ruzi Kanyaru bakiri bazima. Inzu zabo zirasahugwa, ibiraro vy'amabarabara yinjira muri Marangara birabomogwa, ibara riragwa nko ku Ntega. Naho biruko biravugwa ko kandi muri Marangara hari imitumba atabwishanyi bw'abatutsi bwayibereyeko, cyane cyane imitumba ihana urubibe na komine Nyamurenzabe na komine Kiremba. Ikindi kandi kitabonetse cyane muri Marangara ni ibijanye no gufata abakenyezi ku nguvu, ariko ikibabaje nuko iyo mitumba itisha abatutsi ariyo mu nyuma yabangamiwe cyane n'abasirikare baje gutabara, maze hapfira abahutu benshi cyane b'inzira karengane. Inyuma y'iminsi 3 ubwicanyi butanguye ku Ntega, abasirikare bahavuye baza gutabara ku igenekerezo ya 16 Myandagaro. Muri Marangara ho abasirikare bageze ku igenekerezo ya 17 Myandagaro umwaka w'1988. Amakambi yabonetse cyane muri ico gikorwa yari batayo ya 4 y'abakomando y'Ingozi, ibatayo ya 3 y'abakomando y'Igitega be ni batayo ya 22 y'Ingozi. Abasirikare bagiye gushika gutabara ibara ryaraguye, imiryango y'abatutsi yaramaze gutikira. Ku misozi imwe imwe abasirikare bashize basanga hariho abakiriko baratema, abandi bariko barasahura, ariko bivuga ko benshi mu bakozi bari bamaze guhunga. Mu mwanya wa mbere abasirikare barashoboye guhagarika ubwicanyi, umutekano uragaruka. Mu mwanya wa kabiri naho abasirikare nabo bahavuye bakora ubwicanyi budasanzwe ku bahutu. Bamwe mu batohoje ivy'urwo rwimo bavuga ko abasirikare batigeze bamenya gutandukanya bishe n'inzira karengane. Umuhutu wese basanga ku mitumba ya Ntega na Marangara barica. Imiryango imwe imwe y'abahutu yatuririwe mu mazu, ahandi bakica abitwa ko baje mu nama y'ihumure. Ikibabaje ngaha kandi nuko bamwe mu bahutu bari batabaye abatutsi barimwo mu bishwe n'abasoda kubera abo bahutu bo bari bagumye muhira kubera ataco bari biyagiriza. Hari na bamwe mu batutsi kandi biteranijwe n'abahutu, nabo nyene baraguye muri ivyo bitero vy'abasirikare. Akarorero ni nko ku mutumba wa Makaba muri komine Marangara, aho abasirikare bo barasanze abahutu n'abatutsi bari kumwe, babasaba kwivangura baranka, baca bicigwa hamwe bose. Abasirikare bo bafata ko abo bose basigaye ku mitumba atacu binona ari abahutu bakoze ubwicanyi. Abasoda biyumvira ko abatutsi nka bose bari barishwe canke barahungiye mu migwa mikuru y'amakomine. Abishwe muri ivyo bihe bose, baba abahutu baba abatutsi, bari mu binogo rusangi. Ababikurikiranye bavuga ko uwutapfiriye kwa muganga wese yatawe mu kinogo rusangi, mu musarani canke mu ruzi. Ikindi cabonetse muri Ntega na Marangara nuko bo baba abatutsi baba abahutu atana bamwe bashimye igikorwa c'abasirikare. Abatutsi bagiriza igisirikare ko catevye kuza kubatabara, abahutu bakagiriza igisirikare ko caje kubamara atakuvangura abicanyi n'inzira karengane. Kimwe rero mu bibazo bigoye cyane nico kumenya ibitigiri vy'abaguye muri urwo rwimo. Imbere y'urwimo ayo makomine abiri yari afise abanyagihugu baba 120,000. Inusu yabo abanyagihugu barahungiye mu Rwanda. Ico gihe HCR yaharuye impunzi 57,500.
leta ya Perezida Buyoya yo yemeza ko hishwe abanyagihugu bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Umuhari Paripehutu wagwanya leta ico gihe nawo wamenyesheje ko hishwe abanyagihugu bashika ibihumbi 22. Amashirahamwe ya ONU yakora mu Burundi nayo yavuga ko hapfuye abanyagihugu ibihumbi 5. Urwimo rwa Ntega na Marangara rwamaze indwi imwe kuva ku igenekerezo 14 Myandagaro umwaka w'1988 gushika ku igenekerezo ya 22 Myandagaro umwaka w'1988. Abarukoze ntibigeze bahanwa, baba abisha abatutsi mu ntango, baba abisha abahutu mu nyuma. Nta muco wigeze utangwa ku vyabaye. Leta ya Perezida Buyoya yitwaritse gukora ku buryo ubu bwicanyi budatandukira izindi ntara z'igihugu, gutahukana impunzi no gusanura Ntega na Marangara. Mu kirindwi c'indwi zibiri gusa leta ifatanije n'abayifasha yarashoboye gutahukana impunzi ibihumbi 42 kuri bamwe ibihumbi 57,500 bari bahungiye mu Rwanda. Benshi mu banyazwe ivyabo muri komine Marangara barashoboye kubisubizwa, ariko ivyo ntivyashobotse muri Ntega. Inyuma y'urwimo, komine Marangara na komine Ntega zarakuwe mu ntara zari zegukira Ngozi na Kirundo, zica zikorerwa akarere zisangije mu vy'intwaro kari karongowe no bita umukomiseri adasanzwe yari afise igihagararo kingana n'icabura amatari w'intara. Ayo makomine yakorewe politiki idasanzwe yo kuyateza imbere kugira aduge aje ku rugero rw'ayandi makomine y'igihugu. Abanyagihugu barafashijwe kubaka amazu, barahabwa amabati, barahabwa ivyangombwa vyo kubabeshaho kubera inyuma y'urwimo abahutu n'abatutsi bo muri ayo makomine ataco bari basigaranye cyo kubabeshaho. Kwigenekerezo ya 30 Myandagaro umwaka w'1990 Perezida Buyoya yashize umukono ku itegeko bwirizwa nomero 1/334/90 ritanga ikigongwe kubagize uruhara bose mu rwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988. Izo ngingo rero ntizatahurwa muri ico gihe kuko ababuza babo bazibona nk'agashimwe gahawe ababiciye ababo, mu gihe Perezida Buyoya we yashira imbere ko abahunzi bahunguka nuko ukwinubana vyohagarara. Aho kumbure ni naho hari ubudasa bukomeye hagati y'urwimo rwa Ntega Marangara n'urwimo rwabayeho mu mwaka w'1972. Inyuma y'urwimo rwa Ntega Marangara, Perezida Buyoya yatanguje politike y'ubumwe yari ifise intumbero yo gutuma abarundi bavugana ku vyabateranije kuva muri kahise no kwiga ingene ubutegetsi bwosangirwa hagati y'abahutu n'abatutsi. Perezida Buyoya yemeza ko urwimo rwa Ntega Marangara wari umutego atezwe n'u Rwanda rwa Habyarimana be n'abagwanya ubutegetsi bwe kugira ngo akore ubwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'1972, ahubwo nawe acafata intumbero itari yitezwe yo kunywanisha abarundi. Umuntu ngaha yavuga ko Ntega Marangara yahinduye amateka y'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Reka kandi tuze tubabwire ku vya politike y'ubumwe. Kwigenekerezo ya 22 Myandagaro umwaka w'1988 incabwenge 27 z'abahutu zarimwo abigisha, abamenyesha amakuru, abakora mu bushikiranganje butandukanye, abanyeshuri ba kaminuza n'abandi zarandikiye Perezida Buyoya zimumenyesha aho zihagaze ku vyariko bibera mu makomine ya Ntega na Marangara. Nkuko vyahavuye bisigurwa n'umwe mu banditsi iryo kete, Deo Hakizimana, aho bandika iryo kete kwari nk'ukwitabariza irya nyuma kuko bari biteze ko ivyo mu mwaka w'1972 ibisubiriye. Mu mwaka w'1972 ibintu vyari vyatanguye nkuko kwa Ntega Marangara. Umurwi w'abaroberi b'abahutu warateye hakurikira ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'abahutu mu gihugu cose. Incabwenge zo mu mwaka w'1988 nazo zibajije ko atankeka Perezida Buyoya acakora nkuko intwaro ya Perezida Micombero yakoze mu mwaka w'1972. Izi ncabwenge rero zanditse zibaza ko ubwicanyi bwa Ntega Marangara ari citwazo cyateguwe n'ubutegetsi bwa Major Pierre Buyoya kugira bubonereho kumara abahutu mu gihugu cose. Iryo kete ryasaba ko ubwicanyi buhagarara
ko hatanguzwa ikiganiro mu gihugu kijanye n'ibibazo vy'amoko ko abahutu baserukirwa bikwiye mu nzego zitwara igihugu no mu nzego z'umutekano. Iryo kete kandi ryasaba ko hatoshirwa imbere ivyo guhana abagirizwa ivyabaye muri Ntega Marangara. Abanditse iri kete ntiborohewe na gato kuko bamwe baranapfunzwe, ariko igitangaje ivyo basavye vyose Perezida Buyoya yarabikoze, naho atigeze yemera ko yabikoze nk'inyishu y'iryo kete. Mu ntango za gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, Perezida Buyoya yatanguje umugwi w'igihugu ujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Umurwi wari ugizwe n'incabwenge 24, abahutu 12 be n'abatutsi 12. Mu ntango uwo mugwi wari urongowe na Libere Bararunyeretse be na Adriano Sibomana. Mu minsi mike Sibomana amaze kuba umushikiranganje wa mbere yaciye asubirirwa na Baritazari Habonimana, benshi muramuzi mu nama nkuru y'abashinga ntahe. Umwe mu bagize uwo murwi yari Silvestre Ntibantunganya, yahavuye abo mukuru w'igihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane be n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu. Uwo murwi waraciye hirya no hino ikibazo c'indyane z'amoko mu Burundi, urasohora icegeranyo cashikirijwe mu gihugu cose vyo gusigura ivyo washitseko. Ibiganiro vyatumye abarundi bubahuka kuvugana ku kibazo c'amoko ubundi kitahora kivugwa. Mu nyuma uwo murwi nyene waratumwe kwandika amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, yahavuye yemezwa n'abarundi mu matora yo kugenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe. Ayo masezerano yagizwe umushinge w'itunganywa rya politike, ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ururirimbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi, ikibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri ku musozi wa Vugizo hejuru y'igisagara ca Bujumbura. Haranashingwa umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi uhimbazwa kugenekerezo ya 5 Ruhuhuma kira mwaka. Politike y'ubumwe bw'abarundi ntiyagarukiye kuri ivyo bimenyetso gusa, kuko kugenekerezo ya 19 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, Perezida Buyoya yaragenye umushikiranganje wa mbere w'umuhutu Adriano Sibomana inyuma y'imyaka 23 ata muhutu agiye muri ico kibanza. Wa nyuma yari Joseph Bamina yagenywe n'umwami Mwambutsa muri Nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu. Uwo munsi nyene kandi haragenywe leta y'ubumwe igizwe n'abashikiranganje 22, abahutu 11 n'abatutsi 11. Kunganisha abahutu n'abatutsi muri leta vyari bimaze imyaka irenga 20 bitabayeho. Perezida Buyoya yarinze ava ku butegetsi mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, leta ziwe zose zimeze gutyo. No mwigenwa ry'abandi bategetsi nk'ababuramatari, abastanteri, abaserukira Uburundi mu makungu, indongozi z'umugambwe umwe Rudende Uprona, Perezida Buyoya yagumye yisunga iyo politike yo kunganisha ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi mu nzego. Umugambwe umwe Rudende Uprona waratunganije ikoraniro kaminuza muri Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda. Perezida Buyoya nk'umututsi acatorerwa kurongora umugambwe, nayo Nikora Mayugi nk'umuhutu atorwa kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ikibanza ata muhutu n'umwe yari bwakijemwo kuva Uprona igizwe umugambwe umwe wiganje mu gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu. Ikoraniro kaminuza ryasizeho kandi komite nkuru yaciye isubirira inama ngarukiragihugu yo kugenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi. Urwego rwari rugoye cane cari igisirikare. Mu basirikare bato bato abahutu bateye bongerekana, ariko mu rwego rw'intwazangabo ntivyari vyoroshe kuko bo vyasaba ko babanza kwiga imyaka 4 muri kaminuza ya gisirikare Isikamu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda, Isikamu yarakiriye imikangara y'abahutu naho batari bwabe benshi bavyitaba. Ivyanateye induru mu bandi banyeshuri b'abatutsi, bamwe baca barirukanwa muri kaminuza ya gisirikare. Bamwe muri iyo mikangara bari mu batanguye ikirobere ca FDD nyuma y'iganagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Nkuko bivugwa, politike y'ubumwe yarafashe n'ibindi bisata vyahora bivugwa nk'amacakubiri. Akarorero nko mu vy'indero, aho zahavugwa ko mu kibazo kirangiza amashuri mato mato concours national hakoreshwa indome za I na U ku mazina y'abanyeshuri kugira batandukanye abahutu n'abatutsi.
Perezida Buyoya yashinze ko amazina bayafuka kandi ko impapuro z'ikibazo zigaruka ku mashuri abana bose bakibonera ivyo batoye n'ivyabananiye maze urenganijwe agasaba kurenganurwa. Ivyo benshi barabishingira intahe kuko igihe bakora konkuru mu mwaka w'1989 vyari vyifashe gutyo. Ikindi cavugwa nuko amashuri atuma abantu babandanya kaminuza izo bita lycée yari arwiriye mu ntara ya Bururi, maze mu zindi ntara bakagwiza amashuri y'inderabigisha be n'ay'imyuga. Perezida Buyoya yashinze ko muri ayo mashuri nyene y'inderabigisha bashiramwo ibisata bituma abana babandanya muri kaminuza, lettres modernes, scientifiques, normales ndetse n'ibindi, maze nazo nyene zihinduka lycée. Nivyo benshi barabishingira intahe kuko vyarakozwe ku mashure benshi bize ko nka lycée Makamba na lycée Rutana. Izo zose mbere y'intwaro ya Perezida Buyoya zari zitwa lycée pédagogique. Ikindi politike y'ubumwe yakoze ni igisata c'amabanki, aho vyavuga ko hari abibitigira vyoroshe ko baronkayo ingurane kubera vyasaba kubanza kuronka n'umuhagarikizi canke se pare. Perezida Buyoya yafashe ingendo yo kugwiza amabanki kugira ngo ivyo bisambuke. Benshi baribuka nk'ingene Melchior Ndadaye yahaye amadeni abantu batari bake mu banki nshasha yahavuye akorera. Mu bisata vyinshi vyavugwamwo akarenganyo gafatiye ku moko, leta y'ubumwe yaragerageje gufata ingingo zituma ako karenganyo gatera kavaho. Leta y'ubumwe yarakoze ikindi kandi ku kibazo cyo gutahukana impunzi zo mu mwaka w'1972 hari abatari bake bahungutse, naho urwimurwa rwo mu mwaka w'1993 rwatumye basubira guhunga. Hari kandi n'abatarashimye guhunguka ico gihe. Umurwi wo gutahukana impunzi ico gihe wari urongowe na Profeseri Paul Ngarambe, ariko kandi hari ibibazo vyagumye bitoroshe naho bitavugwa cane, aho cari nk'ikibazo cyo gusubiza ivyanyazwe mu mwaka w'1972. Politike y'ubumwe naho yashimisha abarundi batari bake, haremirwe ku mpande zose itayerekwa. Abatutsi hari abayifata nk'ubuhemu bwa Perezida Buyoya kugeza naho bamwe batangura kuvuga ko atari umututsi. Bahutu naho nyene kwari nk'uko, hari ababona ko ubwo bumwe ari uruhendo gusa. Izo mpande zose zaragwanije bikomeye iyo politike. Inshuro zibiri ubutegetsi bwa Perezida Buyoya bwaratswe gutembagazwa n'abasirikare muri Ntwarante umwaka w'1989, aho vyari bitegekanijwe ko Major Pierre Buyoya arasigwa mu birori vy'umunsi mukuru w'intwarameto z'u Burundi, ndetse no mu mwaka w'1992 mu gihe yari ahejeje kwemera umuzo w'imigambwe myinshi. Ku rundi ruhande, Paripeutu yaratanguye ibitero vya gisirikare. Igitero cabaye ku ikambi yo mu Mabanda mu mwaka w'1990 n'ikindi gikomeye cabereye mu ntara Cibitoke, Bubanza, Kayanza n'igisagara ca Bujumbura. Muri Munyonyo umwaka w'1991, nkuko twatanguye tubivuga, ibijanye n'urwimo rwa Ntega Marangara ntavyo benshi bigeze babona n'amaso yabo. Ibi tubashikirije vyose twabisomye mu bitabo vy'abashakashatsi batandukanye, ibindi kandi navyo tukaba twaravyumvise mu ntahe zitandukanye. Nankeka ko hari vyinshi bitazwi kugeza ubu. Birahambaye rero ko habaho amatohoza meza agatanga umuco wose. Benshi mu bafasha Perezida Buyoya kurongora igihugu baracariho, abasirikare benshi baracariho, abari barongoye Paripeutu benshi baracariho, abashitse ku icumu bariho. Amatohoza akozwe neza twomenya ukuri. Ikibi nuko ibibazo nk'ivyo bikoreshwa muri propagande aho kutwunga bigaca bidutandukanya. Umurwi Severi wa Petero Karaveri Ndayicariye nayo woba uzobishobora. Ico ni ikibazo twokwibaza. Ico twemeza nuko ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwahinduye amateka y'u Burundi, kuko bwatumye ikibazo c'amoko kivugwa, maze buhoro buhoro hagenda harafatwa ingingo zikosora vyinshi. Igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 naryo ryarasubije inyuma intambwe abarundi bari bageze ko mu gutora umuti w'ibibazo, ariko mu nyuma amasezerano ya Arusha yarazanye akandi karusho. Kuri no si ntihahambaye kugira ivyago, ivyo bizokwamaho, ahubwo hahambaye uko bitorerwa umuti. Aho niho abagabo n'abapfasoni b'ukuri babonekera. Ngiyo rero
icegeranyo twari twabateguriye kijanye no kubahereza vyinshi mu byo twasomye mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi kuri kahise ndetse no ku mateka y'u Burundi kuri ubu bwicanyi bwabaye muri Ntega Marangara. Imyaka 36 rero irarangiye habayeho urwimo rwa Ntega Marangara, urwimo ruvuga ko vyinshi ariko atakuri guhabwa urwaruka. Ngivyo rero wowe tubana umunsi ku munsi wakoze subscribe cyangwa sabone ndagukengurukiye. Nawe kandi utari wafyonda ko wibuke gufyonda ko kugira ngo uje ura mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.